aha mubona njunje jewe nishwe n'inkumbu z'iwacu kiringo c'umushamvu kuri iyi nzira jasigaye nizeye inyoni n'ibisiga ngirikete jewe narajyandize nemba mugani wacu muri ntwarire bakababaza bati mbega ninde murababwira muti ni wa muhungu bakabasubiru ziko bakunda kuredaguza murababwira muti ni nkundu Burundi wo kwa Muhirwe mbega ko nishwe n'inkumbu ndi muganya burunga hakurya y'amazi bicuriki ntacica ngirungu bantu mwe umuhisi canco iyanabiririmbye mbega ko nishwe n'inkumbu ndi muganya burunga hakurya y'amazi bicuriki ntacica ngirungu bantu mwe umuhisi canco iyanabiririmbye ewe Burundi we tegwa itekana bawe utazi vyiza ugatuma bawe tugukumbura na Jumeaux Music Club. Hello my people, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, taramusaho muherereye hose. It's Moses on mic, ikiganiro ni Doll to Success. Aho no munsi twaramutse tugendera abantu baberewe cyane Jumeaux Music Club. Muguwe neza cyane? Tumeze neza boss. Muri amahoro? Turamahoro. Toujours smart? Turashima. Nawe? Twe tumeze neza cyane gose. Gose. Kama kawa. Mwatwakira neza cyane yo karimbo karyoshe cyane ngo amafaranga ngo niyo kajyanisha miryango kajyanisha bibondo. Amafaranga ni sawa mugabo donc haraho umuntu ashobora kuyakoresha nabi ugasanga ari karakora ivyo atategezwa gukora. Vraiment ntituvuze ko ifaranga riri bifaranga ni fresh. Umva rero twitege cyangwa twibaze yuko ikintu kizotuma Jumeaux Music Club isambuka ayo mafaranga nyene ari kajyanisha miryango. Amafaranga arashaka gutuma Jumeaux Music Club isambuka. Ariko kandi amafaranga arashaka gutuma Jumeaux Music Club ikomera batara igashinga imizi cyane. Nabantu bazabikora neza cyane musimbire ku rubuga rwabo rwa YouTube Jumeaux Music Club muri ibikorwa vyabo barimba neza cyane bafite amadwi arongorotse gose cyane. Jumeaux Music Club murama hasa koko byaje gute iryo zina ryavuye he? Okay, tumaze kukibazo kesha ariko reka tukibwira abakunzi ba Burundi Kingdom TV. Burundi Kingdom TV. Jumeaux Music Club ni umugwi ugizwe n'abasore babiri bazishaka donation asanzwe tazigwa Mr Polite umuhungu asanzwe avuka Muyinga hariya Igasogwe na Nduwayesu Bless batazira N Bless umuhungu avuka mu Kirundo komine Gitobe. Uyu mugwi rero mu mwaka w'ibihumbi 2013 hariya mu bigo vya kaminuza y'u Burundi turahura duhujwe n'ishure hanyuma dusanga dufise impano. Musi umwe mva mu cumba ngiye kumubwira ko izo mpano twozikamisha nawe duhurira muri koridoro aje kundaba ivyumviro biba bivukiye rimwe. Ariko tumaze gupfundika ico kintu dutanguye kuja ku masena aho dupresente bibikorwa vyo kuririmba barabuze izina baduhamagara. Aho naho hari he? Hari ku mase hariya ku kiyaga ca Tanganyika muri Gatumba kote ya Shaniki. Hari hasanzwe hakorera Alenova umujurnaliste yabunyoye cyane turamura musari hose arakunda bino biganiro vyacu kandi umutamaneme nanje rampanura muno mwuga. Yes, hariho n'umudansere yitwa Papatalis umukongomani yatambiye ikongomani. Ariko hageze ko turirimba baraburize n'abaduhamagara bakaca barabakunda turi bafu pirasti. Cegeye barugaye mu majimu kwanza. Oya ubuzima ntibwari bwiza cyane kandi ntibwari bubi cyane. Mugurumva ubuzima bw'umupfare nyene babworoshe cyane nyari abayakubititse gose. Kongata taille academique abapware HV baca bavyumva.
hanyuma rero bakaca bavuga ngo les deux jumeaux les deux jumeaux venez ici kubera barabona inyifato ukuntu tureha tumeze bakaca bavuga ati antukabo batipe twisangirira energy imwe kugira ntituze gusinzira urumva yuko n'uburyo ntibwari bwabikirenga cyavuga ati abo batipe basangira bakagira iki n'abajimo izina ribarira kuze baraduhamagara uko nyene nako turavuga tuti pourquoi pas kugumya ivyo abantu batwita Regimo Music Club kiba kiravutse mu nyuma nditwe twaciye tushira ko music kiba kiravutse n'ubu nico twitwa ntituvukana umwe avuka imuyinga undi avuka mu Kirundo ariko iryo ni izina ry'akazi ivyumviro vyacu nivyo vyavukiye rimwe nivyo aramahasi. None ndumvise iyo iryo zina ryazananye burya mu ishuri kuna gusanga umugenzi wawe muri kumwe muri faculty mu canke departement yimwe none namwe mwari muri faculty yimwe byagenze gute canke umupware nyene kweri muri music canke bivanye n'ivyo mwiza muri kaminuza no umugabe wanyu birasa ivyo twize ntibisa ariko twari twiga mu kwishure rimwe ego kaminuza y'u Burundi mu bisanzwe nk'amahasa barashobora kuvuka ari babiri mugabo ugasanga umwe n'umukobwa uwundi n'umuhungu ni kuvuga mugabo bavyawe n'umuvyeyi umwe rero umuvyeyi yatuvyaye n'umwe kaminuza y'u Burundi ariko kandi je nariko niga ibintu vya engineer muri FSC nubu naho wawushije Tibite kurubaka ya mazu hariye kubaka imitima y'abantu mu kuririmba. Ndubaka imitima y'abantu ariko kandi navyo nyene ndabibandanya nta na kimwe cyo gutakaza. Yego mu mpano nahawe ntegeza kuzikoresha. Jewe nari muri Fresh Faculté des Lettres et Sciences Humaines mais chanja ngeze mu wakabiri mbandanije chanja muri nari muri département histoire chanja muri filière ya sciences politiques kuva mu mwaka wa kabiri chanja développer la science politique nize cyane organisation mu bisanzwe jewe wonyita umupolitologue niyo titre mfise. Yes. Mba muri Regimo Music Club officiel rikomeye cyane umusiyo mba kwera burutuntu nyene birakorera cyane gose bagira ibyo wize. Uretse yuko ndi umwe mu ba membre fondateur nsanzwe ndi no leader wino ntuze wino club wino entreprise nkaba ndi na directeur général ari na agenda yiseyukira imbere y'amategeko. Okay. Uvuze ko ntari deje uba wihenze. Nabonye Regimo Music hajya hanyene twabasanze ni wanyu bimeze gute nanyu musaba abakozi benshi mukoresha ni mwebwe. Ego ngaha twararavye dusanga icyumviro ca entrepreneuria coza mu vyo dukora kuko twe twatanguye dukora ndibuka amafaranga yatuzanye gupanga mu Kamenge yari amafaranga avuye mu muziki. Hanyuma turavuga ati vya bintu birashobora kuzana de revenu. Vyarakuze rero gushika yaho tubona yuko twokwagura ahubwo tukabeshaho ni nurundi gwaruka. Twebwe ngaha dukorera ni mu gituro kujya kabiri niho adresse ya Regimo iri ariko Regimo Music Club dukora umuziki n'ibindi bintu bitandukanye. Iki ca restaurant bar ni ikintu kimwe mu bintu bine dukora. Novuga twebwe ko iki ni kibanza d'exposition twebwe ntabwo dukora kabare wapi twe dukora umuziki ahubwo aha mu Kamenge mu gituro kujya kabiri i Bujumbura niho dufise adresse uyu munsi mugabo iyo adresse iragutse ku buryo tudandarizaho n'inzoga tukavugirizaho wa muziki tukagira n'ibintu duhereza abantu mu gikoni kugira bateramya ariko baratwumviriza ntibasamira isazi kumenyo babe bariko barihereza. Akunguko waronse kumenyana na Mr Polite nakaye mu buzima bwawe. Akunguko narose kumenyana nawe ni kenshi cyane sinoshobora no kubidondagura ndabimare ariko no babwira ko kimwe umuntu ashobora kwihutira cyane no kwihutira kuronka abagenzi nk'ubu nkawe Moses kuba twaramenyanye hari ikintu kinini yanungutse cyane gose il faut avoir contact mu buzima kagura karera ubwo niba yaragukumiriye ko nabonye muri yipyanye buci sohoka nshasha ataza kwivugana ko nabonye ndi bigira gatandatu ni muyinga naho kava mu Kirundo bimeze gute ibintu byose bibera umwanya wavyo ni kuvuga twarakoze muyinga twari kumwe si kuvuga ko yari we wenyene mu misi naho tuzokora Kirundo nta ngorane. Okay. Nabonye ku munsi mukuru wa makomine mwari mwagiheje ibintu bimeze neza cyane hanyuma nongera ndababaza kubera kimwe twizina commercial mukunda business cyane bimeze gute
si ikibazo cyo kuvuga ngo dukunda business cyane ariko nawe nyine umuziki tutegerezwa kugira commerce ikaba business kuko ari abantu bibaza ngo umuziki ni kuyaya tagufyi nawe yaya nakazi ego ni commercial kuko ugiye kuraba indirimbo ya mbere ntabwo ari commercial iya nyuma ntabwo ari commercial mugabi ziri hagati zose ni commercial mukuzi wanje murishire ko twibyo kwene bimeze twumva rushire gatoya akani nyene kakaye cyangwa kamenya ndakubona ivyo unkorera mugorera reka kuraba ivyo abandi bakora rekeraho oyagezaho kuguma usaba ivyo ntoshobora uzana akamananiza nkananigwa ukihoza no kunyikoza hema mukasaba mabia ntagira na ikidia arrivage zivaribia ntarigera ntera nigia oyagorora reka kungora turingenzi mugore kanzi siga mu rugure k'abagenzi abagenzi babi bakugira inkezi kuryoherwa tutari kumwe turingenzi mugore kanzi siga mu rugure k'abagenzi abagenzi babi bakugira inkezi kuryoherwa tutari kumwe wewe wanzanye ubwogera imbere ukibagira no kuyanshira imbere kubw'inzigo ukansaba ibaze nk'izo kwa mukabazire ingeso y'urugo ntiyubaka urundi sigaho reka gushaka kubaho ubuzima bwako mparezo turiya burya abatunzi batunze kuko babaho nk'abakene bakihorera burya abakene nabo bakenye kuko bashaka kubaho nk'abatunzi janiyo reka izo ngeso z'abanyamuji zo kwifuza kubererwa injiji kusanzwe uzahombika yibuji reka sindi bukoreshe maji reka kungora murakoze cyane none iyo inspiration ku kuntu mwandika ayo matayitoro bigenda gute numvisemo ijambo ikidia bimeze gute oya mu bisanzwe umurundi yatezwa kuguma ari umurundi kuko abarundi dufise imico n'akaranga bituranga ururimi rwacu kandi rutunze cyane turiko turandika rero twe twandika nk'abarundi nico gituma wumvamo amajambo nyene akomakomeye ikidia ibintu nk'ivyo ikidia abantu benshi nk'abibujumbura ntibashobora kumenya ikidia icyo ari cyo mugabo ikidia nofata nk'uwibujumbura yamenya ngo ni igitumbura ariko rero icyo gitumbura gikozwe mu buryo ubwahe gikozwe mu ifu y'umwumbati cyangwa se y'ibigori hanyuma hageze yuko baza kugiteka cyangwa se ngo bagikarange bakoresha amamesa ino bacha bavuga ngo namawese ni kuvuga bakoresha amamesa ariko bakayateka kabikambiri hanyuma bamaze kuyagira ikambiri ni kuvuga caza gufata isura nk'amakoto bagaca bateka mwico kidia hanyuma bacita ikidia ariko kandi gifise ntuze valere ntoya kiba kizimbutse aha avuze ngo ntagira na ikidia bya bisobanura ntagira na yakantu dutoya nawe ugacunsaba amabiya n'ibiyeri hanyuma ugacunsaba ibaze nk'izo kwa mukabazire ni kuvuga abashatse kuvuga ngo wowe unsaba igitenge nk'icyo kwa naka kandi ujya naka tudahuje ntitunganya arakaze ego okay kenshi mukunda kuba muri kumwe kandi imyambarire mukunda kwambara nyene mukajanisha nyene mukekana kabisa ko muri amahasa none muvana sangapi kumwe muri kumwe murafise abakunzi murubatse mufise ingo zanyu meze gute twe turubatse ariko igituma tuguma turi kumwe nuko turi muri business ariko ntitwibagire yuko abantu kugira ngo bagumane nuko bategerezwa kugira ivyo bakorana iyo atakintu turiko turakorana ntidushobora kugumana umwanya munini rero tuba turi kumwe mugabo turi ku kazi ntidushobora kuba turi kumwe twe nawe turi kwirigara oya kuko twe nirigara burya ribagake akenshi tuba turiko turakora mushira akazi imbere hanyuma turafise wari wabadira ikibazo ngo murafise abakunzi twese turubatse
ndamubaza ego none ndakubaza Mr. Polite wewe ugwana gute urugamba rwa madami wawe mu telefone yawe ko muzi ko muri abastari mwendegwa n'abantu benshi batandukanye harakunda amaju yanyu kuno muri ibikorwa by'iwanyu bagaca bacaho nyene iyo ntambaro yigwana gute mu rugo birakorohera oya twereke ivyo ntibidushikira abagore bacu barazi ko turabashinga ntahe ivyo baza donc umugore wawe muza kubana nabi yabona ko uri mbyarya nayo nkaje papa muco iyo nshitse mu rugo arabona ko ndumushinga ntahe kiso respect jenja muhera rumwanya wo kuruhuka no kuraba umuryango wanje kugira ndawunezereze simba ngiye kugira ngo ndawutere stress nk'ivyo vy'itelefone madamu wanje ntashobora kuvyiyumvira kubera ko arazi ko ndumugabo yiyubaha l'homme de business umutware urumva rero ntashobora kwiyumvira ivyo bintu bivana n'ijunju ufise mu rugo uri mbarbare kugira baze kukwiyumvira kivyo oye nuko rero bimeze twe mu ngozi wacu aratekanya aratuje ntashobora kuza ivyo oya ni ingozi isoneye none ko kuko nyene rega turi regime yego ni kuvuga iyo abantu basangije imico niho bagendana na kenshi kugira ngo uza kuzana umukenyezi wamusangije imico ni kuvuga twebwe nk'ubu tuhuye mu ibarabara ntushaka kumenya yuko twe turabasane nta tatuwaje tugira nta kintu na kimwe cyerekana yuko twebwe turabastar cyangwa se abamizisi twebwe twabigize business canke nirumuri nyene bakongataje nyene macha oya nakubwire burya indero irakonterwa mu bintu ninda nindesho ntushobora kwiga amashuri ya segondere wiga ya kaminuza minuze ngo ugumane inyifato nk'izabandi bose hariho iforoma umuntu aba yaraciyemwo hariho regimo niba abantu igihugu gishobora kwizera urumva rero iyo valere uyibonye muri umenga ambassador mwambaye za ni BBC yimuhira ni BCB muhira ni Bankobu bimeze gute oya umva abo dukorana bo ni benshi na Kingdom TV mu minsi Burundi Kingdom TV turashara gukorana tukayibrandinga ariko ndakubwiye yuko no muri shwa y'aba partenaire babanza kuraba uwo muntu ninde niveau yo intellectuelle niveau yo kushikana ibintu vyanje igera he hanyuma bagaheza bakaguhitamwo ego hako kongerako nariko ndavuga ngo abantu bose iyo bakubonye barifise ico bagusomamwo muri ico gihe rero n'abakenyezi biwacu hari ico badusomyemo kugira ngo badukunda burya n'abastare bake bubatse ego niba tuma nababajije ati mbe ntamwe muyigwana gute twere turubatse hanyuma abo twandikiranira ama message nabo ego Jenny Papa King hanyuma abo twandikiranira ama message twandikiranira de message do business nta vya bindi ngo yambu ngo ndagukunda ntibiba kandi ata mwanya dufise ego naraenda kurota muri business ngaha saa 7 y'ijoro naraenda kurota he kandi karaoke burya jyanye ngo mwayakire gute kongera kamasaha mugira musore mushushe kandi kongera kamasaha karaoke umenga rukuntu bazagana saa 4 y'ijoro niko byari biri guhera muri rya tegeko ry'umushikiranganje wacagiye kandi no buri tarahinduka mbere dusaba yuko ryo nahinduka bikaja mu itegeko rishashe kubera ko bijya byo kugera saa 4 biri mu itegeko riraho ni ordre ministerielle iraho n'ubu ntirahinduka ariko ndeka tubanze turindire turabe ibibabaye barafata mu muvuma ya coronavirus ndazi ko ari leta mvyeyi leta nkozi izo irashobora no kwicara ikabihindura tukageza saa 5 par exemple nkuko vyari na mbere umuntu yagirira indani yarashobora no gukesha uwagirira mu iste hanze niwe baca babwira tigeza saa 4 kugira ngo ntugore ikibano twebwe rero turashima cyane les initiative ya leta yacu nitworeka kuvyishimira nk'abantu bari bamaze imyaka 2 badakora imyaka 2 tudakora kazi yari myinshi numunezerero ntangere kuburyo regimo abantu basubiye kutubona tuvuza umuziki tongera tunasaba muduha kazi ubu birashoboka muduha kazi tuzane la kitari tuvuze tubaryohereze amamanza ibintu bigende neza umubano mwiza niryo tunga rya mbere umubano mwiza niryo tunga rya mbere amahoro nayo akaza azimbataza amahoro nayo akaza azimbataza amahera nayo bikajyanisha miryango
amahera nayo nikajyanisha nshuti amahera nayo nikajyanisha bibondo amahera nayo nikajyanisha nshuti ivyo bike vyiza vyo kurutira vyinshi bibi harabafise amahera bakabura amahoro bakabura umubano mwiza bakabaho mu marira. Sanzwe mukora mu buzi bw'amamanza amaniversere amadote amamariya bimeze gute? Twebwe dukora ibintu byinshi cyane havuye ivyo vy'amakaraoke turanima mu manza zose zitandukanye hanyuma kandi turaproduiza n'amanuze n'indirimbo zaba indirimbo zo dukeneye twebwe nyene cyangwa se iz'abandi bantu bakeneye ni kuvuga byose turabikora mu mariage anniversaire gusohora abana byose turabikora yego mutangire amadresse ego turabinginze muduha akazi uvuga ati muzika ndirimbo ziwanga nshaka kubakorera clip video bavuga ati abantu abakunze kuntu baririmba ngene yo batora byose nukuri reka mbanda gucire mu gatebo urazi ko ntuze ya Vishu Peace and Love ndamukunda cyane gose ujya Vishu Peace and Love hari ijambo rimwe yavuze mu ndirimbo yasohoye igihe mutima yasaba ikintu cintuze yavuze ngo mutima uri umugabo kuko we ntusaba amafaranga usaba akazi natwe bwirira abagabo cujako nuko rero reko ndavuga ngo muduha akazi nukuri kuzima dusanzwe dukora publicity tukakuvugira ibintu byawe hama tukabishira ku rubuga ku mbuga zacu nizo kubandi dusanzwe tuvuza mu mariage mu makaraoke mu manza zo gusohora abana zo kwakira abashitsi tukazana band tukavuza umuziki udukeneye kugira tugufashe mu gikorwa cyo kumenyekanisha ivyo ukora urashobora kuturondera uciye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zose Facebook Instagram Twitter wanditse Jumeaux Music Club uca utubona utwandike message uyisize bibari byiza cyane turakwishura numero de telefone urashobora kurondera kuri 68 15 25 84 ndasubiramo 68 15 25 84 canke kuri 79 742 884 79 742 884 ikituranga nubwaneza gukora akazi ku mwanya duha akazi ntituzokumaramaza uzoryoherwa kandi uzoca uturangira abandi. Title ya Kanziza ninde yayitoye? Twe mu gutora titre tuja hamwe hanyuma dugakora igikorwa hanyuma tukaca tuvuga ati burya iyi ndirimbo twoyita gutya kuko kubera yuko twe dusanzwe tuja hamwe tugakora umwanya wose tuba turiko turakora ico tuja gutora rose titre oyaye ico dutora ni gikorwa hanyuma ico gikorwa nyene kikaba ico ciha titre no kwandika mwandikira hamwe nyene byose umazana strofe ya mbere wundi akazana refrain iki niki byose mubikorera hamwe kuvuga ngo umwazana ngo iki inguna gacazana iki twe ntitubikora ahubwo turaja hamwe tukavuga ati tugira tuvuge kuri uyu tugaca tumuvuga cyangwa tuvuge kuri iki tugaca tukivuga nuko bimeze. Umuhinyanyuzi mwemera mukunda gukorana nawe ninde? Twebwe abahinyanyuzi bose dushobora guhana amayide bakakora amayide turabemera kuko twebwe ntituri babaririmbyi baja muri studio ngo vuga hanyuma umuntu akaca bumbagura ivya bumbagura oya keshi twe tujana na band yacu keshi imiziki turayivugiriza keshi rero mu producer wese ashoboye gufata suri ivyo tuvugije akavyiza mu mashini turamwemera. Mwijya EP ya ndirimbo yabagoye cyane mugati indirimbo vraiment aba kwandika no gusohora yatujije cyane niya uravyumva Kanziza ukuntu imeze. So gatoye bakunzi bacu be Kanziza gatoye reka ni yende duhejeje kuririmba mu kanya gahetse ego akazoga kata hanyuma munarangiza abakunzi banyu nakagajama ngo babwira twe bakunzi ba Bundi Kingdom TV twabwira baje kuri page zanyu ku platform yanyu yose bagire like n'ama commentaire byose bandike kuri le Buru ambo ni le Jumeaux Music Club ego
jewe mu kurangiza ico nobwira abakunzi bacu abarundi muri rusangi n'abari mu mahanga bashobora kuba bumva ikirundi nuko bomenya yuko ibi dukora bifitiye akamaro ikibano societe na cane cane batangure kumva cane yuko bategerezwa kudukingira kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntibazosange tutakihari ngo babure wa munezero wava akuvyo tubahereza. Ivyo navyo nkaca nsaba ibintu nka bitatu. Ejo nibaza kuguhimiriza yuko ushobora kuriha ikori kugira umuririmbyi ashobore kubaho ahembwe bivanye n'ikibano. Iyi miziki mwumviriza ku maradiyo ku mateleviziyo ntuzoba intambamyi, riha kugira Papa Muco, Mr Polite na Papa Kingi n'abandi baririmbyi bose bo mu Burundi bashikirwe n'ubwo bugari, babeho neza gutyo, duhaze twandike neza, tubandanye kubavura stress. Muri make bakunzi bacu no basaba gukunda ibi bintu vy'iwacu ku buryo gushika ejo bibaye ngombwa ko mutanga intererano yanyu mu buryo kugira tubeho neza, bibabera ibintu bisanzwe kubera ko mwadukunze. Murakoze. Nanje noshira ko akantu kamwe, dushigikirane dukundane muri rusange abarundi twese. Sinza kuvuga ngo abaririmbyi cyangwa se ngo bamenyesha makuru, muri rusange abarundi twese dukundane, hanyuma dukunda ibikorwa vy'iwacu. Aho rero bizoca bituma Uburundi butera imbere. Kuyumvira yuko nk'ubujewe nzoronka ivyo ni sawa, mugabo hari abandi bantu bazoca baronka bivuye kuri jewe, gutyo tuce dutera imbere, Uburundi buce butera imbere. Imana icibandanye heza. Mwe mushira imbere akazi, ibintu by'amajambo siho muri ku kazi, muri ku kivi. Ni ku kivi twe tubandanya dukora. Nk'ubu twe ntuzoza kutubona ngo nkumbure ngo bamuvumbuye, n'ubuzoza kumvumbura sinzemera. Ego oya no gukora cyane burya vraiment imbura kimazi ntini nahazo, kandi burya ndababwira ikintu kimwe, ibikorwa birivugira. Ego namwe mwino misi vraiment imitima y'abanyabujumba bose mwamaze kuyifata, muri ko muraza neza, mwari hehe ko ubu mwenga muri ko muraboneka cyane gose. Ibintu byose bigira urutonde. Ntushobora kubaka inzu ngo uhere kugusakara utafise umusingi. Burya aye twebwe twahereye muri fondation twatanguye kubona yuko iriko irahera, ijya yari fondation. Ubu rero dutanguye kuduza uruhome. Inzu iyo batanguye kuyiduza uruhome, abantu benshi baca batangura kuyibona, atari uko rimwe na rimwe nkayi Bujumbura aho bafise n'ingeso zo kubaka barakorotiye, udashobora no kubona ivyo bariko barubaka. Ariko twebwe reka twubake aho abantu bashobora kubona ko impome ziriko ziraduga. Rero nico catumye mu misi heze mutatubona umusi twebwe twubatse, tuko turubaka ikintu cahereye muri kave, apana umusingi usanzwe, twubatse guhera kure cyane kugira inzu izogire inguvu. Na management gute muri yo canke mwe mukora mwigenga? Twe turafise management, ariko management yacu dufise novuga ko ari nka management y'ubuhanuzi. Ko abantu benshi bumvise management bumva umuntu ashira ibintu vy'ibifaranga ngaho abantu bakavyonona. Suko bimeze. Twebwe management twaragitahuye, ahubwo umuntu ahamagara manager kugira agere ivyo afise, agera amafaranga afise. Twebwe management turayifise, ariko kandi manager wacu asanzwe ari n'umugenzi wacu, ni n'umuntu dukorana ibikorwa. Respect to ariko vraiment cyane gose, ameze neza cyane, ari shora ama message ni boni sawa, n'umujimo, ariko kandi tumubaha nka manager wacu. Yes, murakoze cyane, tunabashimira rero bakunzi ba Burundi Kingdom TV, share, subscribe, like na comment na share, kene kiganiro gishika ahantu hose. Abakunzi ba regimo n'aba Burundi Kingdom mwese muca mufata bafatana mu nda, bigakunda twese hamwe birashoboka. Umuvyeyi yama yabivuze, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yubahwe, yama yabivuze ko twese turi hamwe bishoboka. Ijya ni slogan nziza dushobora kugira ko, kandi ibintu bigakunda tudashizemwo vyo gupinga kandi ibintu bigashoboka. Tunabashimira cyane ukuntu mwatwakiriye gose. Murakoze cyane, namwe turashima cyane namwe ko namwe mwaje mutugana, turabashimiye gose. Nanu weza cyane muri Bujumbura, yumva ari izuba, aragati kumwembe kameze neza cyane, ukaza ukicara ubona ngene abantu mukamenye barenga ana hagashane guteramira cyane gose cyane. Murakoze cyane gose, mwubahwe. Ciao ciao.